Gukunda ni kimwe mu bintu bifata ikibanza kitari gito mu buzima bw'abantu. Niyo mpamvu iyo bitagenze neza kuwukunze bishobora kwica ubuzima bw'umutima wiwe mu buryo bwagutse. Ikibabaza kurusha ibindi ni ukuba mu rukundo ariko umuntu ukunda atari uwawe cyangwa atagukunda nawe uko bikwiye by'ukuri. Narabemereye kubaganiriza ku masije y'urukundo kuko hari abagiye barabisaba. Akamo kanyu barakumvise. Bana natwe iyi minota ndwi. Ni Femi TV, namwe utarakora subscribe yikore, fyonda kuri buto subscribe cyangwa s'inscrire mu gifaransa, hama tubandanye ukaba uri mushasha ikaze. Mu gukora iyi nkuru twifashishije urubuga rwandika ku nkuru z'urukundo Elcrima. Tubona bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka ko umuntu muri kumwe mu rukundo atari uwawe cyangwa gukunda by'ukuri. Ngibi bimwe mu bivyo cyane cyane ikindi n'iki 11 ni ibimenyetso ubonye udakwiye kwirengagiza wowe ufata ingingo.